agatogwa sikabwa ko yagumye aburagizwa nawe habaye byagenze gute ariko rero cyo kibazo cy'umuntu nibyo senije gutunganiriza bose nagire nkubwire abitoza ingene seni ibigenza seni ikorana n'abitoza baje umugambwe baje mu nani z'ibigambwe canke baje ku gatwe kabo uvuze yari hehe kugira uvuge ko yabura mu munani Burundi bwa bose oya nani Burundi bwa bose yarujamwo gute kandi ari umunyamugambwe senere nikibigaragaza niyo bariko barigisha ivyo biharuro abana haba muri primaire cyangwa muri cycle inférieur babanza kumubwira bati mu kugira wige neza iyo ensemble raba abatari muri iyo ensemble hanyuma chasser les intrus twebwe rero nico twakoze bera twubahiriza amategeko twagize tuti muri urunani rwawo si ya des intrus ya des intrus tubanze tubirukane rero hanyuma rero twashiye turaba rero urwo rutonde nago turaruraba baduhaye kuri urwo rutonde rero hariko les intrus no kuvuga rero muhawe nande turuhawe na Burundi bwa bose twashiye dusanga aho yabaye intrus aba intrus nabo uvuga uti mwasanze ari abaye twasanze ara Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mwokenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa bisi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wizewe ku barundi bose. hari n'amafaranga atangwa y'ingwate kugira ngo bemererwe kwitoza hari cyafasha ngira arafasha bitoza ngira bayatanga kandi ari tegeko rivuga muri seni mu makriteri ngira yemererwa mugabe muri kriteri da seni yego mugani bayatanga muri seni amafaranga bayatanga mu banki nkuru y'igihugu niyo bayajana twe batuzanira borodero gusa twe nta faranga na rimwe bazana ngaha muri seni nta na rimwe bayatanga mu banki nkuru y'igihugu kwikonte izwi neza ku buryo mbere kwikonte yandi kwikonte ya leta abana ko sikonte ya seni ni konte ya leta ku buryo mbere urutonde rutabagwemewe barayabasubiza kandi mu kuyasubizwa ntibaza kuyatora muri seni bayatora aho bayatanze nico kimwe ariko mu bahaye uburenganzira none uburenganzira busumba igihe twe tuvuze tuti ntiwemerewe itegeko rirategekanya yuko utabaye uyemerewe acaja gutora amafaranga yiwe none hari uburenganzira busumba ubwo uburenganzira nubwo nyene yuko atemerewe aca agenda aho ategeza gutora ayo mafaranga yiwe yatanze kuko nakubwiye ko atari muri seni hari mu banki nkuru y'igihugu aca agenda rero bakamuha amafaranga yiwe nico kimwe niyo amatora arangiye ku rwego rw'abashinga amateka umugambwe wose utashikanye ibice 2% urumva ntashobora kuronka umushinga amateka iyo rero utashobora kuronka umushinga amateka ukaba utashikanye ibice 2% ubu ntasubizwa namba ariko atashikanye wende wumva yuko so gukina none ukinyerega urumbuka canke bigaherayo nico kimwe n'uwigenga ateza gushikana ibice 40% atarahawa yashese nta kundi yego yego uno munsi dufise urutonde rungana gutega imigambwe yemerewe kwitoza sibaki ngende ku ntara mu ntara ya Buhumuza imigambwe izokwitoza ni imigambwe 10 hagacaja ko uwigenga umwe mu ntara ya Bujumbura imigambwe izokwitoza ni 18 harimwo urunani Burundi bwa bose hamwe n'abigenga 9 ni benshi bashinga amateka mu gisagara urabona birakomeye ni benshi nimwe bavuga bati nukurindirira mu gisagara urabona mu gisagara baca baba benshi
muri Burunga hazokwitoza imigambwe 14 n'urunani Burundi bwa bose. Muri Butanyerera hazokwitoza imigambwe 14 n'urunani Burundi bwa bose. Muri Gitega imigambwe 13 n'urunani Burundi bwa bose. Ngabo bazokwitoza. Sinzi ko mwo tubwira muri Bujumbura imigambwe yariyo. Imigambwe muri Bujumbura. Mbega ni kubera iki none kubera iki nemvuga intarimo. Kuko rero nabonye ari benshi. Hari na myinshi. Imigambwe ni 18 muri Bujumbura. Nesi isomba handi hose. Yego. Hariho CNDD, FDD, APDR, PR, FNL, CDP, FPI, IPD zigamibanga, RANAC, UPRONA, RADES, PMP, ADR imvuga kuri, AND intadohoka, HADEBU, FPN imboneza, Florina, Paripe Agakiza na SNL, hamwe rero n'urunani Burundi bwa bose. Yego, ngaba zo kwitoza mu migambwe n'urunani mu ntara ya Bujumbura abandi nabo kugira kwa bakadukurikirana izi ntonde muraza kuzisanga kandi mu kiganiro gikurikira za kubabwira ku ntara imigambwe ndetse n'abitoje ku giti cyabo ndetse novuga ngo ninaniza bigenga kuri cyo nyene ku kujanye n'amariste ku ntonde mu misi heze hari abo twabonye batari bakaba kunani dufaka nka Burundi bwa bose bavuga ati twarakoye ku ntonde bashinga amateko bakora bavuga ati ni mu bajena mama komine mwangoje mama komine hari abo twabonye ku giti cyabo bavuga ati twarananijwe turavuga nko mushinga amateka gatogwasa twarabonye ubwa mu mpera z'umwaka bavuga ati hari abazanye intonde amadosiye abatuze neza ni musubire mwitunganye ubu harabitunganije ni bande. Ego nkuko mwari mubivuze hariho abazanye intonde zidakwije ibisabwa n'amategeko hanyuma umugwiseni izo ntonde ntibazemeye wisunze amabwirizwa n'amategeko agenga igihugu cy'u Burundi. Muri abo bamwe no kubwira ivyatumye izo ntonde zitemegwa n'umugwiseni nza kubivuga muri rusange. Hariho ingingo 108 agace kayo ka mbere ivuga yuko kugira ngo urutonde rw'abashinga amateka rwemegwe rurafise ingene ruba rwubatse. Muti rwubatse gute? Rwubatse ku buryo batatu bakurikirana ku rutonde hadashobora kurenga babiri muri bo basangiye ubwoko canke basangiye igitsina, kandi muri abo batatu umwe muri bo n'imiburi barakabwirizwa ko bari umukenyezi. Muri abo batatu icatumye rero tutavyemera hano muri seni nuko twasanze abatari bake muri bo wasanga baca bakurikiranya abantu batatu canke barenga basangiye ubwoko canke basangiye igitsina. Twaca tugira tuti biteye kubiri nibwirizwa ringaniza amatora mu Burundi mu ngingo yaryo 108 agace kayo ka mbere. Kumbura ico batababariye cabaye twebwe baratwandikiye twasanze twihenze muduha kanya tuje gukosora izo ntonde twasanze muzo twabahaye harimo amakosa. Izo nzandiko turazifise aho bonyene batwandikiye bavuga yuko bagomba gukosora. Mugabo twe tuca turababwira tuti ntibigishoboka kuko twari twabahaye ikiringo dufatiye ku kirangaminsi umugwiseni wasize ahabona, kandi ico kirangaminsi gacace kija no mu itegeko ry'umukuru w'igihugu rihamagarira abarundi kwitaba amatora. Ico kirangaminsi kivuga yuko bategezwa kuba bashikanye intonde z'abitoza hatarenga igenekerezo rya 2023 Kigarama umwaka wa 2024. Izo ntonde rero bagiye kuzituzanira uwo munsi tariki 23 Kigarama umwaka wa 2024 ku mugoroba. Hari n'abazishikanye isaha 12 z'umugoroba, hari n'abazishikanye
isaha 2 z'ijoro twagumye ngaha turiko turakora navyo birangira saa 6 y'ijoro tuca turabona yuko bazanye ibidakwiye bitubahirije amategeko nabo bakava ngo tubibasubije ca kiringo cyo gushikana izo ntonde muri seni caca kibarengana iyo bagenda bagasubira inyuma bagaca baza minwe irenga ko umuntu umwe ntitwasubira kuzakira baba bazizanye ikiringo carenze cha turabwira ko bidashoboka none ko mwagumanye izo zirika amakosa oya nibanze reka ndabikubwire ntitwashobora kuzibasubiza tuzicira urubanza twe twadicira urubanza mugabo urubanza duciye bari bafise uburenganzira bwo kurushima canke bwo kurugaya hama bakagunguruza bafashe iyo usigira kabiri ntibarushimye hama baca bagungururiza muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iyo duhirahira ntiturubacire mu kiringo categekanijwe n'amategeko twaba tubimye amahigwe yo kwitura ibwirizwa shingiro sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro rero yaciye igira iti ko musaba yuko ari ugukosora ayo maliste yego muracafise ikiringo cyo kubikora kuko byatezwa guhera kwigenekerezo rya 11 ukwezi kwa mbere muri 2025 baciye rero bacugura urubanza hama barahereza bene amaliste baca baragenda barakosora mugabo twe nta mwanya twari tugifise uko babarira ngo baje gukosora ariko sentare yoyo uwo mwanya yari ufise nico gituma yaciye ibaha ayo mahirwe benshi rero ntibibaze kujya wari ubivuze ngo umugwiseni warabarenganije wewe warenganye umuntu wenyene yemera ko yakoze amakosa bonyene bariyandikiye yuko tubaha bakaja gukosora none wokosora icyo utari wakosheje wokosora ikintu cyari gikozwe neza ari bo wenyene wavyiyandikiye ukabisaba umugwiseni nuko byagenze niko byagenze hanyuma sentare bahize ubwirizwa shingiro imaze kubereka ivyo bakosora bagaheza bakabikosora bagaca babizana mu mugwiseni bikosoye abikosoye twaravyemeye intonde zabo zica zirarengana mugabo hariho bangahe vyananiye gukosora n'ubundi izo ntonde zabo n'ubundi zarengaye ko vyagenze uko yeko agatogwa sakabwa ko yagumye aburagizwa naho habaye vyagenze gute ariko rero ico kibazo cy'umuntu nivyo senije gutunganiriza bose nagire nkubwire abitoza ingene seni ibigenza seni ikorana n'abitoza baje umugambwe baje mu nani z'imigambwe canke baje ku gatwe kabo uvuze yari hehe kugira uvuge ko yabura mu munani Burundi bwa bose oya nani Burundi bwa bose utewe yarujamwo gute kandi ari umunyamugambwe senere nikibigaragaza ubakaba avyagiye mu nama nshinga mateka y'u Burundi mu kibanza c'umugambwe senere none umva yaratse uburenganzira bw'umugambwe ivyo ntavyo tuzi twebwe ico tuzi nuko tuzi ko ari umushinga mateka w'umugambwe senere kuko yaba atarakira umushinga mateka w'umugambwe senere aba yaratakaje iyo ntebe nk'uko ingingo y'112 y'ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi ribivuga aho rivuga yuko umuntu ashobora gutakaza intebe yiwe mu gihe yirukanywe mu mugambwe canke awivanyemo kwagifise rero iyo ntebe avyagiyemo hariya mu nama nshinga mateka urumva ntaravanwa mu mugambwe kandi nawe nyene ntarawivanamo wewe rero wari uvuze ngo ari mu runani Burundi bwa bose warize ibiharuro arize ensemble mathématique uriga na fonction étude de fonction nayiciye nivyo najewe nabiciyeko inge tuganirire ngaho igihe urunani Burundi bwa bose twarumenya yuko rubayeho twabimenyeshejwe n'umushikiranganje w'intoragati mu gihugu niwe yasize ahabona urwandiko ruvuga imigambwe igize urunani Burundi bwa bose twasanze ari imigambwe ine Codebu FEDES Sangira na CNDD nta namwe tugeze kubona yuko senere iri mu runani Burundi bwa bose nta na hamwe
twebwe rero hajya nakubaza nti warize ibiharuro ensemble mathématique arize ensemble mathématique iyo ubaye element wa ensemble utarimwo mudasangiye ibibaranga ndakuvuga ni propriété ubaye ico bita intrus bicaduka wisanga hanze ubwo nyene baca bakwirukana niyo bariko barigisha ivyo biharuro abana haba muri primaire cyangwa muri cycle inférieur babanza kumubwira bati mu kugira wige neza iyo ensemble raba abatari muri iyo ensemble hanyuma chasser les intrus twebwe rero nico twakoze bera twubahiriza amategeko twagize tuti muri urunani rwawo wose il y a des intrus il y a des intrus tubanze tubirukane rero hanyuma rero twashiye turaba rero urwo rutonde nago turaruraba baduhaye kuri urwo rutonde rero hariko les intrus no kuvuga rero muhawe nande turuhawe na Burundi bwa bose twashiye dusanga aho yabaye intrus abo ba intrus nabo uvuga uti mwasanze ari abaye twasanze ari abo bashinga amateka basasa mu nama nshinga amateka ku ruhande rw'umugambwe SNL bakavuga ko bari mu runani kandi uwo mugambwe wabo mu runani utarimo tuteba n'abayentu reka tubakuremo hanyuma urunani Burundi bwa bose nabo bati mudukuriyemwe abantu tutoya mwebwe wabo yahane nagaruka kuri bimwe vya fonction fonction bariko barayitwigisha imisi yose batubwira bati banza utora ico bita domaine de définition muri ico gihe rero domaine de définition yari domaine de définition gwari urunani Burundi bwa bose rugizwe n'imigambwe imwe niho hatezwa kuva baja ku rutonde baca bagira rero urutonde batafatiye kuri ya domaine de définition no kuvuga urutonde rwabo baba bahejeje gutora ko hari urutonde rutarigo ivya bindi umwigisha yatwigisha yaro yatubwira ati en dehors de domaine de définition toute bonne réponse est fausse intonde zabo rero hakiriko abo bavuze baguma ari urutonde rutubahirije amategeko bagiye kubahiriza amategeko ari uko bonyene bemeye kubakurako babisabwe na sentare bahize bwirizwa shingiro baca baravyemera iyo nawe nyene iyo bagumizako kugeza uyu munsi zo ntonde ntizari kwemerwa zagiye kwemerwa kubera bemeye bakabakurako ahandi ho ntivyari gukunda nayo wambajije rero uti wabajije izina ry'umuntu iko iryo zina twahora turyumva ariko biragoye yuko muri seni tumenya amazina y'abarundi bose n'umwe wese igituma atagiye ku rutonde urucanke ruriya biragoye ingene tubimenya yaba yari yitoje ku gatwe kiwe aho twari kugira igishu tuguhaye none ko yari yitoje muri Burundi bwa bose hamawe nyene bakabona yuko ivyo bagize atari vyo bakaruhira kumukurako ngira ngo ahigishu yarabonetse bo nyene rero aho bashikiruka babaza uti mbeko mwari mwamugomwe mwahavuye mumukuramwo kubera iki nibo baca baguhigisha itomoye ikigaragara nuko bo nyene barimbutse bakabona yuko batomugumizako kubitoza barafise uburenganzira bwo guterereza yego cyane none nibika amategeko abemeye ndatabemerera ndakwemera ko nada bikubari none abitoza simigambwe sinani z'imigambwe amategeko rero y'igihugu cy'u Burundi avuga yuko ubutunzi bw'imigambwe buva ku ntererano z'abanywanyi babo niko zivuga none umunywanyi aterere mugambwe wiwe hari ngorane hari ikibazo canke nawe umunyamahanga ashobora kumuterera ivyo by'abanyamahanga bikuremwo umunyamahanga ntabara umunywanyi hari umunyamahanga w'umunywanyi w'umugambwe w'u Burundi shaka ari umurundi ari hanze uyu ntabara umunyamahanga ikaje iko ntabara umurundi aba nko muri Etats-Unis canke mu Bufaransa arashobora kuba umurundi aba muri Etats-Unis mugabo ari umunywanyi w'umugambwe kanaka mu Burundi ivyo nta ngorane mugabo ufise akabira atarakaba abo Burundi hari kuriwe kuba umunywanyi w'umugambwe w'u Burundi amutereye amafaranga mva makungu na kuko harasangwa no makungu indamuterera mu mafaranga mva makungu uwo murundi ari mu makungu uyu murundi agomba guterera uko wenyene abishoboye uko avyipfuza agomba yo muterera n'inzu agomba yo muterera n'amafaranga mu gikizwi coco nuko ashitse mu Burundi abwirizwa gukora mu mafaranga y'amarundi nico kizwi gusa mugabo naye handi nta munyamahanga rekuriwe
kwinjira mu migambwe y'u Burundi ntivyoshoboka, ivyo amategeko ntavyemera. N'umuntu ntiyemerewe gutererwa ko bomuterera amafaranga mva makungu ntivyemewe. Ico je nakubariye, ifaranga rikora mu Burundi, ugomba kuja kw'isoko, ugomba kuja gusuma, ugomba kugura impuzu, ugomba gukora ico arico cose, ni ifaranga ry'u Burundi. Iryo faranga mva makungu rirafise amategeko arigenga, mugabo twebwe ico tuzi, amafaranga akora mu Burundi akoreshwa n'abarundi n'amafaranga y'amarundi. Nagenda babwire ngahe hari ikintu, kandi urakoze kubaza ico kibazo. Mbe murazi ikiranga ubwigenge bw'igihugu? Murakizi ico arico? Sindabivuge vyose, mugabo nagire ndakubwire yuko mu bintu bikomeye biranga igihugu ni faranga. Ico bita mu gifaransa bavyita les attributs de la souveraineté nationale, ni faranga. Nico gituma ifaranga y'igihugu ribwirizwa gukingirwa bimwe bikomeye gose, kuko urihungabanije uba uri kuhungabanya ubwigenge bw'igihugu. Ndagasubiremo, ico bita ifaranga riri mu vyo bita les attributs de la souveraineté nationale mu rurimi rw'igifaransa. Hubunye nahawoza ubona mu Burundi abantu batanguye kuza baraja kw'isoko kugura ibiharage atwaye $, akagenda kw'isoko gusuma atwaye ifaranga euro, akagenda atwaye sinzi igihugu ikindi ico arico cose, aho ubwigenge bw'igihugu aha mu Burundi bwoba bwavogerewe. Aho abahagarariye igihugu babwirizwa kuhamerera amagabo. None ko mukwiye bavuga ko dukeneye amafaranga mva makungu. Yego, turime vyinshi, tworore, turonke ivyo turya n'ivyo dushoranze kugira tuzane amafaranga mva makungu. Yego, hanyuma ayo mafaranga dufashe kugira ngo duce tugura hanze ivyo dukeneye nk'imiti, nk'ivyo bitoro n'ibiki. Mugabo ntavuga ngo ugomba kuja kugura ibijumbu uzotwaye amafaranga mva makungu, ugomba kuja kugura ibiharage ngo uzotware amafaranga mva makungu. Oya, sivyo avuga, sivyo, buhoro buhoro. Ayo nayo kugura ivyo dukura hanze, ya miti, vya bitoro, ya fumbire n'ibiki. Mugabo oya, sivyo avuga. Ifaranga ni ikintu kiranga ubwigenge bw'igihugu. Iri faranga ry'u Burundi umunsi twoba atari ryo turiko turakoresha, mugenzi ubwire n'abariko baradukurikirana, ubwigenge hajya bwa bwatujanye bw'igihugu. Ntabwo mu bintu dutegerezwa gukingira gikomeye gose ubwigenge bw'igihugu. Ubwigenge bw'igihugu ivyo vyose vyoza bihungabanya ubwigenge bw'igihugu, cane cane biciye kuri ubwo butozi bw'igihugu tubwiza kuhamberera amagabo. Yego, umukuru w'igihugu yarigeze kuvuga ati hari abashinga amateka batorwa mu ntara kanaka baserukira mu gusanga baje kuba mu bisagara. Nubo atwimbirije amatora abashinga amateka, dufite intara 5 bazotorwa n'abashinga amateka 100 mu Burundi bwose, hakongeramwe abatwa 3 n'abatwa 3. Aho bose imisanze yabo ibujumbura. Byo bari sawa? Aho rero yava bikugora, kandi atego turaganiye. None wowe uba ku kazi? Wowe uba ku kazi? Oya, yako ndi hafi ya. We nawe ntuba ku kazi. N'abandi ntibo bahajya mu kigobe bose ngo bahakwiga. Igihambaye ni iki? Igihambaye mbega hajeje gutorwa, arakora ico yatorewe. Arakora ico yatorewe. Kugiko ico yatorewe naco ni iki? Guserukira abene gihugu bamutoye. Naserukira atabegereye. Ivyo rero rindira gatoyi ndiko ndaza buhoro buhoro. Bakazomurondera, bakamubura kubera yaje kwibera ibujumbura. None se wacu urubanza bazorumucira ati twaragutoye none twakubuze. Naye handi aragomba yibera ikiriri canka binyabugete canka bimucarama. Mugabo bamukeneye hariya iyo bamutoye bamubone,
aharyama ivyo ntibibaraba, ahaza kuryama ntibibaraba. Ico bamukeneyeko, bamukeneye mbega igihe tuzoba dukeneye gutora ibibazo dufise, wewe nyene wemeye yuko uzoduserukira, tuzokuronka, niba baba bazomuronka, ivyo jewe ntaco ndabibona, nta ngorane ndabibonamo. Agira ati jewe nzorara i Bujumbura, hanyuma ku murango nirigwe ndakorana n'abene gihugu bantowe hari ibuhumuza canke hari ibutanyerera, ivyo niwamenye ingene yipanga. Hari akajambo ko kurangiriza ko mwohereza ko ndetse munibutsa n'abadukurikirana akamaro ko kwitabira amatora. Ico nohereza ko nuko nagiza ntera kamo abarundi yuko bo kwitegurira no matora. Tumaze mbere gusa nabinjiramwo, bayitegurire batekanye, bayitegurire mu mahoro ntangere. Amatora n'urubanza nk'izindi manza, ntibasamare ngo basamazwe n'amatora, bayategure nk'uko bategura urundi rubanza rwose muri zirya manza basanzwe bamara, bafatanye mu nda, batekanye, bagenderanira, atakugenda baratyozanya. Kuko muri kahise twarumva abantu hageze amatora bitana ibikoko, bitana inzoka, bitana iki. Oya, umuntu mugenzi wawe naguma ari umuntu, kugira ngo bishoboke ko twitegurira amatora atekanye. Kuko ico abantu bakwiye kumenya, arya amajambo avugwa imbere y'amatora n'igihe c'itora, arya niyategura ingene igihugu kizomera inyuma y'amatora. Mukitana inzoka uyu munsi, hanyuma naka gatorwa wahora umwita inzoka, umenye yuko uzokomeza ubona yuko umenga ugiye gutwarwa n'inzoka. Ukamwita igikoko, umenye yuko inyuma y'amatora atowe uzobona ko ari igikoko kije kugutwara. Ivyo navyo ni guhara uhagarara ruba rwateguwe, acagira ati wa wundi nahora ntuka none niwe ubaje kundongora, ntiwumva yuko muba mwamaze kuvyifatamwo nabi. Ivyo rero tugerageze gukuzanya, twitane uko twitwa, turabantu, tubandanye twitana abantu, tugenderanire nk'abantu, dutegurira hamwe kazoza k'inyuma y'amatora nk'uko twiteguriye kubana mu mahoro n'umutekano. Ivyo navyo birategurwa.